Ikiyago cyo kuno musi rero kasa mutwe wanje we. Je ndatekereje pe. Aha. Ati ikiyago cyo kuno musi kimeze gute rero? Uno musi tugiye kuganira ku mukobwa ariko atubwira ibibazo afise. Yego. Abakobwa muri iyi minsi asigaye ibibazo. Bari mu bibazo. Umukobwa avuga ati je ngo naye n'umuhungu. Fise umushushu. Baby. Baby akana baby umuhungu aba. Fise umushi. Uramwase rero baby boy. Baby boy. Ariko baby girl na baby boy aba. Adreje fise umuhungu dukundana. Uyu muhungu turamanangiye dukundana. Kandi umuhungu arakora araronka amahera. Arafise amahera bigaragara. Atariko mu nkuru ngo dukundanye. Ikintu cyose ndamusabye nta kintu nakimama. Ndamubwiye ati sheri ngene amahera kwisukisha ngoya ngo na mahera afise ngo ni mu bibazo. Sheri Mbega yaheze ngoya ngo ni wihangane. Umukobwa yarabaza ati none je uwo muhungu dukundanye. Atari karanyitaho unyera kimparaye. Ndamusaba ibintu kandi abifise ntabintu. Uyu kweri nitwamara kubana akamparuruka azomarira iki? Namuhebe. Yes ke vyiza sinomuhebe. Ndamuhebe cyahe tugumana. None nico kibazo. Heba yakundanye na problem solver canke yakundanye n'umukundi. Heba n'umuntu amumara ibibazo. Iyo mana navuga n'ibintu byinshi mukobwa heba. Hari akantu kavuga ati yakundanye n'umufurniseur. Wait, hari akantu kavuga ati umungu agukunda arakumena mu mufungo sheri. Numwibutsa niki? Oya. Nakanu Irene yavumbuye nuko bimeze iyo umuntu agukunda muri bikafise arakwitwararika pampa uko biba bimeze kose ariko no munsi je nshaka kumbwira je turakundanye uvugira kuri Mbega Irene ndakwishura pe akamaro k'abavyeyi nakaye gusa arakanu ni Mwanza munyishure. Wewe umukobwa. Mufise na papa wawe. None uja gukundana akamaro k'abavyeyi nakaye. Uja gukundana nabo bahungu uronderi. Mbega urukundo namagabura nyama. Urukundo namagabura nyama. Ni handi tugende bari konsho y'umutima. Je nangazonshora ko adonsha ko finance. Ago umutima na umutima nago amahera ava yuko jenge cyo mvuze hari umukobwa uhora gutaganira ambwe ati je ntubona je nkubu ati jige nzo kwigira nigura Omega cyo gese zwakira umukobwa ati nyiri umukobwa azori matayo bana je ninigura Omega minduka Claude je umukobwa je uwo mukobwa kuba yumva ko ari umukobwa gusa abamva afise valeur ajoute yukumva yuko ariko rahayiroye uwo mukobwa ukunda ufise amafaranga atakintu muha ukwera umukunda vyavre none kuko iyo umuntu mukunda nakintu wo mwima nuko uvuga iyo umuntu mukunda ukora ibishoka byose kugira ngo umunezereze none mu gihe umuntu mukunda no mu ikintu cyose umuvyeyi watomo muvyeyi watomo none ikintu wo muvyeyi watomo hanigi muvyeyi amuhayere wito muvyeyi amuhayere akamukuza niyo mwa affection urukundo rwiwa affection urukundo rw'umuvyeyi n'umuvyeyi batakorera umuvyeyi we hari ibintu yokora umuvyeyi umukobwa ashobora gukura muga kumva yuko nawe atari satisfied niyo mpamvu ijambo ryavuga ngo nico gituma azohebase na nyina akagenda ico gitima yagenda ahebase na nyina nico je nshobora kumuha ariko Paul we nayo yaravuze ati nyuma muge bikunda kumera nkanje mu bihebe atego bwo gushakana ni mwabirana donc no kuvuga rero kuba abantu babirana si Paul kumva yuko umuntu ngo yakuze ngo ngombwa ko aja mu ndagaruriye hagufi rero navuze yuko imba kamaro k'abavyiye mukazi nimba umuvyeyi yakuguriye telefone atosha kugura amamega ntaragira kugura ahubwo je ikibazo mafise atosha kugaburira wewe uri umukobwa mwiza mu myaka ya 2018 22 ukunanye n'umuhungu ariko yapacha atazi ivyo atazi urukundo cyari cyo atazi siguro ya nyayo y'urukundo atakina ariko aragufasha atagenda karaguha ubu mamugikunda yimukundanye Fabrice hari ikintu kindi naco aho usanga umuhungu ego arakumenya ikintu cyose pe araguhera kuva kwikamba mbiri gushika ku mushatsi sivyo ushaka telefone nziza arayikugurira ushaka ikintu cyose akakiguha ariko akagufata nk'ukumenga umubuze
hari ikintu kiba kibuze kuri wewe erega bivanye kubera yuko yakumenye buri kimwe Irene no kufonde pe ibintu ntuvyitiranye kuko ngiye umuhungu umaze kwa mukundana icyambere cyo kimuha agaciro kinamutuma yitwa umuhungu mukundana nuko bakora ibindi abandi bahungu bagenze batukorera ubu rero umuntu atanga amahera umuhungu uramwambitse chip none ni Asumani uwo mukobwa mukundanye ni Joderi atashobora kugura amamega ni arida okay urumva hari umuntu yabajije commentaire ngahanye kuri YouTube yavuze ati Sadoka ati mbega kubera ko urukundo rw'ubu bakiye ku mafaranga oya si ku mafaranga si kuvuga ngo bakiye ku mafaranga ariko mukwiye kumenya ikintu kimwe iyo umuntu mukundana hari itandukaniro riri hagati yawe mukundana n'abandi bagenzi basanzwe meme n'umugenzi musanzwe n'umugenzi asanzwe arashobora gukora service none umuntu mukunda ubwo rukundo icyerekana ko umukunda utari kwegaza mu kugwa niki kuko urukundo asama jambo gusa zubwiye ngo joteme gusa ngo birakwiye no il faut yuko habaho ibintu ama preuve yagaragaza neza yuko umuntu mukunda Acha Fabrice Fabrice ari bese ya be berbe ahubwo urazi ikibazo yashobora kugira ngaho uwo muhunga atagomba kumuha ibintu ashobora kufisa ahandi hantu abijana kuko ni nk'umugada asuma mu rugo abasumira hanze rero hari ukuntu umuhungu ashobora gutendeka abakobwa 37 ubusabwera kuri bune mwoshaka kuza mukaduterera mu dutatanure mbega urukundo abakobwa jewe rukundo ni ibintu bibiri bitandukanye mu rukundo bakena amafaranga kugira rukomere muga nta mafaranga ya mu rukundo DJ Classic Farma hejuru cyane mukire mwaramutse neza twaramutse neza tuvugana nande brigado muri saga tumeze neza tuvugana nande muravugana na Fifi mu Kibenga ego Fifi mu Kibenga intererano yawe rero kubwanje urukundo s'amafaranga ego urukundo ni iki hajya urukundo n'umutima kubera hariho umuhungu ego umubujije amahoro gumumusaba amafaranga akubona ko umukundira inoti mewe ugukunda nturinda kumusaba wenyine aribwiriza akavuga umukunzi wanje hariho akantu nabonye muri magaje ntinge ndakagure ndamushire urukundo baramba kuriko buri mwanya mpamahera ariko nawe aca kubarira ngo aribwa Jesse ndi KCB none urakoze cyane merci beaucoup ariko je niko nabaza abantu bavuga umuntu yibwiriza burya hari abantu mu buzima bwabo batazi kwibwiriza pe ewe utamubwiye utanamwibukije arakana nabonye bamutipe mukundanye utagwaye utigwaje ubona na sexa yiwe utigwaje ngo nturonka boom nico kunda iyumvira atashobora kugura ivyo bintu bivika mugabo ikintu nanse numva kitamacinga kitagenda neza kumva yuko uri umukobwa ukundanye n'umuhungu allo ola la chagenda umva umenga urose umuntu azokurohora imitwaro yawe yose urafise ikibazo kandi kinini sukuvuga icyo hayiroye kuko nari umuhungu urasubira kwa mitwaro yose arumviriza ariko yego ndavyumva icyo uvuga ndacyumva wewe wiyumvire ko unari n'umuhungu aha rero ikintu cyose kibaho ola la chagenda uko nzokwambara uko nzofungura na déplacement yo kugenda no kumuramutsa nibazo bayitanze none sha aho kweri warazimiye cyane kubera ko urukundo ni iki urukundo ni bigumba ni ugumbagumba bikorienta kundi muntu benone la hayiroye hari jire niwe yanditse ati urukundo rumaze kujamwo ibintu rw'amafaranga ntabwo ruzonaramba kuko urukundo gukuri ni umutima blessing ati urukundo ntabwo ari amafaranga guys ahubwo ni twebwe turuvanga n'amafaranga abantu barudandaza gaho niho bakwita ku abantu barudandaza no bakwita ku ntunge abantu barudandaza ari umuntu gusa yumvira ngo ko ndi umukobwa kuba ndi mwiza kuba namaye urukundo ntegeza kuruha valeur ingana nkuko ndatanga urukundo rwawe sikidandaza allo Irene Emmanuel ego Emmanuel abajanterere ego kuri ajya makuru mwavuze kiga muntu yakiye bikoko cyabyaye ego abantu usanga barataye abantu usanga
ari wagurukiye ku mpene nyene yataye ibanga nyene Imana yakubona hanyuma ego kuri kijya naco c'umukozi kuri je narigeze gukoresha umukozi amerera abana amaranyo nonera ibintu by'iwanje byose arabigeseza aramena amasirire y'imiryango nyene aratwitsa aragira handi uwo cyari kihebe mugabo wi turakumva mugabo ikintu nakoze ego navuze nti umuntu vraiment yarandereye abana reka ndamuhemba amahera yiwe yose akana makenda mukase mu byo yononye byose ariko ndayamuhe yikira amahoro tusezerana amahoro ni sawa amahumva ubonye duhuye aravuga ati tatabuze by'ukuri yarankoreshe yarakoze ikintu gikomeye twabanye neza urabona ibice namwonone yigeze andihisha ikintu na kimwe urumva umuntu yoteza kugira ubuntu nk'ubwo muri make cyane umuntu ni kugira ubuntu uno munsi naho yego abakobwa bambaye abahungu bati olala cyagenda ola Alex niwe yanditse ati shushu baby yavuze ati nukuri ihene nabashigigiye kera uyu munsi oya pe urukundo ntamafaranga pe kuko utifata mu mafaranga ubura ijuru gusa ariko jewe hari ikintu ubundi ndiko natahura ikintu kimwe abantu abahungu bakunda kwidogera abakobwa ngo bikundira ngo abapapa ariko bakunda papa kubera iki kubera ico baba none uwo muntu mukundanye atakinaguha uwo muntu ico kwemeza ko gukundana igiki kwa majamba kubwira rero bavuga ngo umuntu ntigera aba satisfait uwo muntu ariko wewe loyi sinabitahura uwo mukobwa uzoha amafaranga uno munsi umuhaye monte ya 100 no munsi ejo azobadugije agaciro azaba ari ku miliyoni mbega uwo mukobwa aguma duhuza ibiciro alo olala cyagenda none la hayi loyi oya none la hayi loyi none la hayi loyi ari umukobwa yigeze kutwakura ngatubwira ati ngo urukundo ngo amafaranga ngo uyu muntu ngo agukunze wenyene ngo aribwiriza sibyo rero apana ngo kuvuga ati arega nkuko yabivuze Fabrice ari hano ku isi ya rurema batigera bibwiriza ikintu utarinze kudodora ugira iki batigera umviriza yehen reka twakira umuntu alo twaramutse neza yeri wahora mbega yeri narahayiro inanzo na Fabrice turakuramukira Jeremia wari wazimiye yego yeri ngira ntere yego intererano yawe iyo cyambere mukore mu mutwe yego umukobwa akijya mu rukundo amenye ko atakundanye na limikashi amenye ko adakundanye n'abandi yego icyambere kuko na limikashi kugira mukundane ushira ku ikintu ibyo rero byo kuvuga ngo kubera rero ngo mprofite yo mahirwe limikashi sikope yego batungwa n'ibyo nabo nyene ahubwo urazi nk'ikintu numva umuhungu yamwiba yaje kumubwira imitwe y'ukuntu nawe yagararonka hari bisigaye nujya n'ubijyamo ngo kubera ngo profite ngo kubera afite amafaranga w'Imana ibyo ntibizorama yego hahandi nawe uzosanga ubibyizeye urakoze cyane urakoze cyane Prime niwe yanditse ati none gukunda umuntu ni ukumuha amahera je ko atanayo yigera ansaba na nkunda nawe ukaba tibwiza ngo yamuha nimba atayagusaba hariho undi muntu ayamuha je ahubwo mbona ahantu hari ikibazo ukundanye n'umuhungu ntakubwiye ngene barondera amafaranga hari ibintu mwihaye mbega umuhungu mwasaba amafaranga ntafise amaboko abiri nkayo ufise alo oui umeze neza oui turakumva umeze neza meze neza ndaramutse umuryango wa PJ Classic FM Mohamed Munyakabi ego yambu cyane yambu Mohamed ikintu nobona ikintu ogena nere kije kiyaga mwazanye iyo umuntu mukundanye hariho gusesaguza basi no kubasi hariho aba yanka umukobwa amusaba misi yose buri mwanya mugabo niho bura ikintu yibwiriza hamwe vuga ati genda
afite umukunzi dukundanye yego yashobora kugira ikintu uvuga ati ubu afite umukunzi dukundanye akaza mugabo ukamukorera agaserivisi yawe uvuga ati ndafite umukunzi nanjye asumbira abandi yego umugani wose hamwe atakana kamwe umuha nawe umva umukunzi umukunda gute ubona akantu basi umuha wewe tuba werekana yuko umukunzi gusa muzapfana bya bindi byo kuza misi yose ku mugoroba cyangwa ngo mpaka kubera ngo yabonye yuko ufite amafaranga hari agaserivisi ushobora kuvuga ati reka ndamwereke yuko ndamukunda kubera urukundo n'ibigumbagumba ukavuga ati umuntu asabye ikintu umukunzi wanjye reka ndakimukorere urakoze cyane Muhammed wowe nuvuze ijambo nyamukuru nako ndavuga ikintu kimwe ajya awiyumviriye ku muhungu ko mwakundana azoza araguha ishaka cyose iyumvire ko amaboko abiri afise ariyo nawe ufise iyumvire ko umutwe ufise nimba atari pasteke nawe wokora wiyumvire ko ubushobozi bwo gukora nawe bufise kandi ikindi nacyo mwamenya hajya umuhungu kujya kuntu umukobwa aryoherwa ni kado umuhungu amuhaye n'umuhungu araryoherwa hari umuntu yanditse kuri commentaire kuri YouTube avuga ati yitwa Nibizi ati iyo umukobwa mutari abana nta mpamvu yo kumenyereza kuziramuha kira kitu kuko ntabaraba uwawe abavyeyi agucomoka agacugwara ugacugwara ihahamuka rero byiza uwo mwigisha uko abyironderera biciye mu bikorwa by'iwiwe sawa ndabemera urakoze cyane Sadoke yanditse umumenyereje amafaranga n'umunsi muzobana utayamuhaye amafaranga uzirigwa mu nzu Alex yasubiyemo icyo kwemeza ku kuntu umuntu atari nyoko wenyene agukunda kuko buri mukobwa w'uyu munsi umubwiye ko agukunda avuga nti ubunje sheri bimera sheri umva ikintu cyose kihaza aba ari sheri wiwe agwaye ni sheri ikintu cyose ni sheri akantu kose umusabye aba aje prime niyo yanditse Irene si kuvuga ngo niyo ndayamuha ahubwo namuhaye icyo akora kandi ndamukontorora wowe wamuhaye icyo akora numva ko none wamuhaye ikintu gikomeye alo ndabibariza akantu gato wowe nyine ni wowe ukanyisha je ndakakwishura impano definire impano yego mbere ko uwo mukobwa avuga ngo nta mpano impano bagira bamuhe yarasize kinguwe umuhungu araha oya rero ibyo n'agasuzuguro ni ibyo kuzurasaba ngo ibiki n'ibiki bikuranye kari kimuga nishake baguha amabonisi kubera washyizemo amayini wamuyagisha urumva rero nta mpamvu uriko uranyuma yose bigira mu kiyago ndetse tombe benshi uranyuma yego agatinya kumutakaza kandi rero iyo umuntu ariko ari umuntu abona olala urakoze cyane ariko je hari ikintu ngomba kubariza arahayiroje burya iyo ukubonanye n'umuntu wavuze ko abigumbagumba kandi nabyemeye ariko ibigumbagumba bigira umuntu bivanye n'ingene wamubonye none umusheri wawe ngiki gisoko bimaze ko amezi 3 amezi 4 reka nta rutushe ntaki ntore niyumvira ati mbega bimeze umusheri wawe urumva rinde apetse ibigumbagumba bigira umuhungu wenyene nta rinde nakore turavuga nawe ndeka mvuge urumva umukobwa telefone yiwe yarajanjaguritse ya telefone yisharije nyuma y'iminota 30 iba yizimije urumva barajyaragoye ugasanga umukobwa agahamera munwa ubukobwa ikirato udukanda mbiri twaramucikanye yarabaririje agiye no kubaririza barabona n'ingene bakibarira none we muri kumwe wewe urafise iyo note uzokumva kuri fier iyo mukobwa ameze uko kandi umva umukunda pourquoi pas utomufata neza ukamushyiramo imitahe umukobwa gatagata allo Sorry. Oui, meze neza? Ndi Daniel mba mu rugazi bubanza. Ego. Ugomenga turi ruhande ya. Amakutsumbe na amakuru yakitujanye nuko umukobwa asabira umuhungu. Ego. Yabimuha cyane akinga atamukunze kabironse. Ego. Cyo kubwanje mbona iko cyambere urukundo rwa rufise intumbero.
kuko umuntu umukundanye afite intumbero cyane ukunda gukuri nuko abantu bafite kumbure kuzoshinga urugo ego rero muri icyo gihe neza ko umukobwa yaha agaciro daboro ikiyago bagirana ku bijyanye n'iyo ntumbero y'urwo rukundo aho gushyira imbere ayo mahera akeneye kumusaba kuko mu gihe intumbero y'urukundo mwaba babona ko kiragenda neza hatasha atuma yiyumvira kutamukunda hama ikindi naco mu biganiro cyangwa amadeba bakunda gushyira umukobwa mu kibanza bavuga kiri febre ariko cyo tuzi nuko abarundikazi nabo bashoboye bimaze ko abarundikazi tukoma tubashyira mu rugero yuko bari mu rukundo aribo basaba ibintu iminsi yose ahubwo twabashyira mu kibanza cy'uko nabo bashobora kwirinda ko bafite icyo bashoboye niba baba bari mu rukundo n'umuntu nawe akaba bafite icyo baterera aho kwiyumvira ko abo gusaba iminsi yose hama mu kurangiza umuhungu wakundanye n'umukobwa kamene geste d'amour kirashoboka mugabo mu gihe bibaye nyene by'umurengera agasanga umuhungu umwanya wose ariko arasabye ibintu n'icyo gihe nawe ashobora kumva nyene ko nyene biramuhije bigatuma yumvira yuko umukobwa akumbure akantu mbere y'urukundo nyine kinafise ahubwo afite imbere y'ibintu ariko aramusaba urakoze cyane ku ntererano yawe urakoze cyane gose byumvikana ko rero ati bamwe bakobashika ati gutanga amahera ajya amakuru twavuga abakenyezi ariko jewe wanashaka ikinavuze ndacumva abakenyezi murashoboye ikinavuze ndacumva mu gihe umukobwa nawe afise arashobora guha umuhungu byese mu gihe umwe adafise ariko no mu gihe umuhungu afise akabona ko umukobwa adafise nawe yo afise ategeza kumukora erega ni complementarité mu rukundo no kuzuzanya nimubona ko hari cyo umukunzi wawe abuze kandi ukabona ko ushoboye kukimufasha kubera ko utakimufasha ico sinacasa kuko nimba umuhungu amukunda nasajya kwagusabiriza erega iso gusabiriza reka tugire conclusion tumenye mbega conclusion imeze gute sivyo none ugira tumenye mbega uno mwigeme abigenze gute mbega hebane no muhungu canke abandanye urugendo bizogenda imbere bizogenda neza kazi mufisa abavyeyi reka tumenye remeze so ni ibintu bibiri ngahanye icambere na mbere kuba umuhungu amenyereza cyane umukobwa amafaranga si byiza cyane ahubwo ikintu bavuze ati mwigishe ingene ashobora kurondera ayo mafaranga sibura kintu cyose sinzi kamambiri racitse sheri sinzi amamega y'igihumbi n'ijana ati ndungikira si kintu cyose uwo muntu mukundane aguhereza hanyuma agege ukaremeye ati kuko nawe haragera naho aremerwa kuko no munsi nimba ariko aragufunsa ko w'amafaranga ugasanga ejo nejo mundi usanga birahagaze murahebanye azo kwiyumvira mbega bimeze gute mbega wa mutungo wanje nahereza kuri yawe iyo kuma nkuri ikindi kintu sibyo rero si byiza yuko umuhungu aguma amenyereza cyane umukobwa amafaranga ariko ikindi kintu naco cya kabiri hari kintu iyo umuhungu agukunda aribwiriza umukobwa yagukunda aribwiriza sibyo kuko uno munsi nimba ari umuhungu nimba bakundanye sibyo uno munsi umunsi wa mbere ndagusabye ati raba no kuri mishatsi yanje ndakeneye gukoresha imishatsi petete arabona yuko nyene byabaye nabi sibyo umunsi wa mbere ramwimye wa kabiri wa gatatu wa kane vraiment uri umuhungu kuko umuhungu agukunda arabona ibibereye aravuga ati uyu muntu harakeneye yuko vraiment habaho changement sibyo harakeneye yuko habaho urukundo samajambo mw'abantu mwe harakeneramo n'ibikorwa tumenye ati mbega ibyo bikorwa bimeze gute hari ikintu gato twama twirengagiza mw'abantu mwe kandi kindi naco ku bakobwa erega umuhungu si wazokwama guha everyday nawe urashobora kubona haje ikintu kakimushira si bibi ari abakobwa cyo twiyumvira ngo yaha ngo biki nibiki ngo umuhungu ngo yongaya cyangwa umuhungu yo yasha mushire urabe yuko iyo mpana atayitora kandi ishaka umugurira imbombo ya senkani arayakira n'umutima mwiza sibyo rero iyo umuhungu agukunda aragushora umufungo wiwe ariko si buri gihe kuko
kandi iyo umuhungu agukunda neza akwereka ingana ukorera amafaranga kugira ngo ejo n'ejo bundi wowe ubwawe ushobore kwibeshaho wowe ubwawe bishobore kugenda neza. Nuko icyo nicyo kiyago cyari tufise kuri uno munsi, reka dusimbire gatoya mu mateka y'umunsi, mu mateka yaranze n'genekerezo rya 2026